Inshuti bene data ndabaramukije muri kumwe na Pasiteri Irene Nahazwe. Musanzwe muzi yuko dufise amasengesho canke amiga tuyagira ku murongo wa WhatsApp. Ariko uno munsi nashimye ko tubikora kandi tuyakorera ku murongo ariko twongera tuyakurikirana n'aha kuri Zoom kugira ngo benshi bizobafashe n'ikindi gihe. Nuko rero Imana ibahezagire, ndabifurije rero kugubwa neza muri aya miga y'uno munsi. Umutwe w'amajambo y'uno munsi wiswe ngo ubutumwa bwihuta. Ego, ubutumwa bwihuta buriho niki? Aho tugeze ni hehe? Kuko tutageze aho tumenya ngo tugeze hehe, nuko tutamenya n'iyo turiko turaja. Kuko tumenga abafise isango, ariko isango turayifise. Rero karibu rero mutega amatwi ico umwuka w'Imana utubwira. Imana ora mutangabugingo, turagushimiye kandi turagukengurukiye kuno munsi udasanzwe wongeye kudutera iteka tukaba imbere zawe tuvuga ijambo ryawe n'ibidasanzwe n'ibikomeye. Dutumirwa nawe kandi gutumirwa nawe n'ibidasanzwe. Twicaye ku meza VIP, aho umwami uhicaye wese aba yumva amahoro, aba yumva ari gaire, aba yumva ameze neza, none akumva neza ko anafise n'ubutumire budasanzwe muri ico gikorwa cakoretse. Ubwo rero natwe uyu munsi turi kuri iyo meza, tugomba kumva ico uyaga natwe. Twaje kugira ngo mwami tuyagire, twaje kugira utwongorere, twaje kugira ngo mwami twumve akayaga keza, kuko twongera mwami iyindi extra energy kugira ngo mwami dukomeze kumva umwete n'ingoga inguvu mu mibiri yacu, mbere n'umwete udasanzwe muri ibi na biriya, haba mu by'umubiri ndetse no mu by'impwemu. Turabigushimiye ko watwemereye. None data ko wamaze kutwemerera, tukaba tumaze kuba imbere zawe. Ego mushobora byose, habwa icubahiro. Data mwiza, imbere ya byose, imbere yuko mbere tuvuga n'ikindi, tubanje gusaba imbabazi n'ikigongo. Turabizi yuko mwami data turacumukura, kandi gucumukura ntituvyemerewe kuko mwami data warabambiwe ibyaha byacu, kandi buriya byari bikwiriye kugira ngo tubone neza ko tudakwiriye gukora ikindi kintu na kimwe co gusubiza icumu mu rubavu. Umwe niwe yigeze kuvuga igihe kimwe ngo se ngo urazi gutonekera aho ufise ikironda, ngo urababara mwami ukabyumvira mu bwonko, urababara bimwe bidasanzwe, ntibigira izina, ni ibidasanzwe. None data wera Mana mushobora byose, bikwiriye kumera gutyo, twongere tubikore gutyo, oya biragahera. Rero data turakwinginze uduharire, ntushabure, ahubwo mbere twongere inkomezi zo kwirinda kugira ngo data n'ejo canke ejo zigende neza, tube abantu bawe beza, bumvira impanuro, bagendera amabwirizwa. Data wera uzobukoze mwami, twasengeye rwose abatarashika ngo bazane mu buntu. None data kubw'indirimbo turagushimiye, ubw'amasengesho turagushimiye. Data ndakwinginze ngo uyobore data umukozi w'Imana agiye kugabura, avuga ico nawe yugura umunwa. Data nawe wivugire kugira ngo data ushitse ubwoko bwawe ico wamurubikanije. Nuko rero mushobora byose, dusenze kandi no kubiri imbere ibigiye kuza gukurikira byose, ukomeze kubana nacu, ukomeze kubana natwe tugiye kubikora. Data wera n'abagiye kubyumva kugira ngo data bize bitubere ikintu kidasanzwe mwami Imana mu bugingo bwacu. Rero ndakwinginze bana nacu, kora umukozi w'Imana agiye kugabura, mu izina ryawe ryera Yesu senze shima mpinduka. Amen. Amen. Nuko turashimye Uhoraho kuri kano kanya keza tubonye ko kugira ngo tube hano muri uyu mwanya mwiza. Nababwiye tugitanguye ngaha ngo tuvuge ngo umutwe w'icigwa c'uno munsi ni ubutumwa bwihuta, kuko nibwo buriho. Ubu mu mwaka turamaze kubona, turamaze guhimbaza ya misi mikuru novuga ikomeye, twama duhimbaza uko umwaka utashe, twibuka ukuvuka kwa Yesu, twibuka ugupfa no kubambwa kwa Yesu Kristo no kuzuka,
ivyo byose birafatanye. Ubu rero twageze ku, ku gihe ca Pantekote. Ubu tugeze ku gihe ca Pantekote. eh, eh, Pantekote, ukuduga kwa Yesu kwarabaye, Pantekote yarabaye, ukuduga kwa Yesu nako nyene kwarabaye. Novuga yuko ubu uye iminsi mikuru ivuga canke iminsi igenda twibutsa ibihe bikuru bikuru Yesu Kristo yabayemwo yaraheze. Igisigaye ni ikihe? Igisigaye Yesu amaze kugenda nuko ivyo yavuze bija mu ngiro, harimwo ukugaruka. Ubwa mbere Yesu amaze kuduga hari hasigaye ko mpwemu azoza, hakaboneka rero n'umwanya w'uko intumwa zikora ibikorwa Yesu yari yabatumye. Yabatumye ngo nibagende bakwire amahanga yose, bagire amahanga yose intumwa ziwe, hanyuma abazokwizera bababatize mu izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mpwemu Yera. Ubu Yesu yiteze kugaruka, ariko umwanya ataragaruka, twebwe igikorwa cacu dufise niki co kugira co kumwitega mu kwigisha ubwoko amahanga yose kugira ngo we abe intumwa za Kristo. Yesu twarabivuze bikwiye yuko Yesu yari yagiye ababwira ko umwitsi azoza, ntagiye ntivyo nimwipfuze ko ngenda kugira ngo muze muhabwe inkomezi. Kandi ivyo kuza kwa Mpwemu Yera vyari vyaravuzwe no mu bihe vyaheze, mu bihe vyari vyaravuzwe kera, yuko muri Yoweri yuko hazoboneka, hazoza mpwemu izoja ku bantu. Reka tubanze dusome amajambo ari mu vyakozwe n'intumwa aha muri mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa. Ni igice ca mbere handitswe ngo hari akarongo ka hariya karongo ka reka tuhasome. Yesu amaze kuduga, reka duhere ku murongo w'icumi, duhere kuri 9 canke duhere no kuri 8. Ariko muzohabwa ubushobozi, reka duhere kuri 7 hariya akaburungu. Arabishura ati si vyanyu, nuko bakoranye baramubaza bati mwami, iki gihe nico ugira ugarukana ingoma y'Abisirayeli? Arabishura ati si vyanyu kumenya iminsi canke ibihe Data yashinze n'ububasha bwiwe wenyene, ariko muzohabwa ubushobozi Mpwemu Yera niyabazako, muzoba ivyabona vyo kunshingira intahe i Yerusalemu n'i Yudaya hose n'i Samariya no gushitsa ku mpera y'isi. Amaze kuvuga atyo, aduzwa babona igicu kimukura mu maso yabo. Bagihanze amaso mw'ijuru akigenda, abagabo babiri bambaye impuzu zera bahagarara iruhande yabo, barababaza bati, yemwe bagabo b'i Galilaya, niki gitumye muhagaze muraba mw'ijuru? Uyo Yesu abakuwemwo akaduzwa mw'ijuru azoza atyo nk'uko mumubonye aja mw'ijuru. Iri jambo rero rinavuze ntiririhuta. Intumwa zivuye mw'ijuru, abamarayika bavuye mw'ijuru barurutse baza kubwira intumwa bati, uyu mubonye Yesu abakuwemwo akaduzwa mw'ijuru azogaruka atyo. Niwe turindiriye rero. Yesu yari yaremeye ko mpwemu azobazako.
ibi rero tubisoma ahantu henshi, n'aha turaheje kubisoma, haje kutubwira yuko ngo kuri cenda muzohabwa ubushobozi mpwemu yera niyabazako. Mpwemu yera amaze kuza ku ntumwa barahawe ubushobozi, nivyo twasomye muri iki gisomwa nyene, aho twaganira ukuntu kuri Pantekote vyagenze. Muri Yoweri, mu gitabo ca Yoweri niho dusoma neza ivyari vyarahanuwe, ni igice ca kabiri, haravuga neza ira ngo Yoweri avugishwa ivy'ukuza kwa mpwemu yera, hanyuma y'ivyo nzosuka mpwemu wanje ku bari n'umubiri bose, abahungu banyu n'abakobwa banyu bazovugishwa nanje, n'abatama banyu bazorota inzozi, n'imisore yanyu izobona ivyo yeretswe, kandi n'abagurano banje n'abahungu n'abakobwa muri iyo minsi nzobasukako mpwemu wanje, nzoshira utwumiza mw'ijuru no mw'isi, amaraso n'umuriro no gupfunduka k'umwotsi. Amajambo makuru makuru twayavuze ngo nzosuka mpwemu wanje, abahungu umubiri ku bari n'umubiri bose, abahungu banyu n'abakobwa bazovugishwa nanje. Yesu yaremeye ko mpwemu azoza, ariko kandi we yari yarabivuze, n'uwo yari yarabivuze, kandi agaragaza ko ibi nivyaboneka azoba ari uko ari ibihe vya nyuma, ari ibihe vy'ibimenyetso. Nivyo turimwo, turi mu bihe vy'ibimenyetso. Ariko hari ikintu twatumwe kugira ngo tugikore. Ikintu twatumwe nuko muri Matayo 28, Matayo 28 hariho ico Yesu yasize atumye intumwa. Hari ikintu Yesu yasize atumye intumwa, nico turiko turakora mu mwanya tukirindiriye uko agaruka nk'uko bamubonye aduzwa. Nibi vyanditswe muri Matayo 28 hariya 19, nuko ntimugende muhindura amahanga yose abigishwa, mubabatiza mw'izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya mpwemu yera, mubigishe kwitondera ivyo nabageze vyose. Yesu wenyene yaravuze ati umve, ndi kumwe namwe imisi yose gushitsa ku muhero w'isi. Ibi bintu rimwe na rimwe birashobora gutuma umuntu umenga biramucanze kubitahura, ariko kimwe twumve yuko ubu Yesu amaze kuduga yadusigaranye DAD, yadusigaranye devoir, yadusigaranye igikorwa ngo tugende dushikire amahanga yose, tuyahindure abigishwa kandi tubabatiza. Muri Mariko hariya 16 havuga ivyo nyene, ariko hari ikintu nifuza ko umwe wese yongera agasobanukirwa ukundi, canke akabisobanukirwa neza, kikaba kinonosoye, ngo uwizera reka duhere kuri 15. Mariko 16 ku murongo ku gace ka 15, karongo ka 15 na 16, arababarira ati nimugende muje mu bihugu byose, mubwire abaremwe bose ubutumwa bwiza, uwizera akabatizwa azokizwa, ariko utizera azotsindwa n'urubanza. Hariho abantu banka gukora uwo mugigwa, bakavuga bati uwo mugigwa twarawukoze, turabizi ntaco naho twowirengagiza, reka
em, tuvyihoze. Ariko nagomba ndababwire ngo uwuzokizwa nu bavuze ko uwuzokwizera niwe azobatizwa. Uwuzokwizera niwe azobatizwa. Uwabatijwe atarizera ntaco iyo mubatizo uheza ngo umumarire. Nico rero gituma nje rero ngaha muri aka kanya kugira ngo tuganire aya majambo tuyanoze tuyashikeko twumve ubu umwami Yesu agiye kugaruka turavyumva ariko bikatugora no kwibaza ko mbona ibintu bigenda neza ubuhinga buguma butera imbere tugeze kuri tekinoloji AI none aba bantu none abantu bavuga ngo ubundi buzima ni ubuhe nkorana n'umutama akuze cyane niwe twariko turaganira amaze ati none wewe mbona ko afise umubabaro w'akazoza ndamubwira nti none wewe nturi umukristo atego ndi umukristo bija ngaho turahora mu nyuma aca arambwira ndamubwira nti none ntiwizera yuko hariho ukuzuka canke hariho ubundi bugingo inyuma y'ubu ngo ya ngo inyuma y'ubu ngo bizoba biheze ah, urumva hariho abantu koko batamenya neza baravyumva yuko n'abakristo mugabo ubwo bukristo bwabo nubwo kuba muri sosiyete club umugwi w'abantu bitwa ko ari abakristo ariko atakindi kirenze ngaho nta birebire mu yandi majambo reka dusome hano kugira ngo twumve neza muri Yohana 17 haratuganira Yohana 17 harabwira ngo ndabasabira kandi sinsabira ab'isi ariko nsabira abo wampaye kuko ari abawe kandi ivyanje byose ni ibyawe n'ibyawe navyo nivyo n'ivyanje n'ibyawe navyo n'ivyanje kandi nashimagijwe muri bo sinkiri mw'isi ariko bo bari mw'isi nanje ndaje kuri wewe data ndabasabira sinsabira ab'isi ariko nsabira abo wampaye ko ari abawe kandi ivyanje byose n'ibyawe n'ibyawe navyo n'ivyanje kandi nashimagijwe muri bo sinkiri mw'isi ariko bo bari mw'isi nanje ndaje kuri wewe data wera ubazigamire mu izina ryawe wampaye ngo babe umwe nk'uko natwe turi nkiri kumwe nabo muritonda ko nkiri kumwe nabo nabazigamiye mu izina ryawe wampaye narabashibamyeko kandi nta n'umwe muri bo yapfuye rubi atari wa mwana wo gupfa rubi kugira ngo ivyanditswe bishike ariko none ndaje kuri wewe kandi mbivuga ndi mw'isi kugira ngo bagire umunezero wanje wuzure muri bo nabahaye ijambo ryawe kandi ab'isi barabanka kuko atari ab'isi nkuko nanje ntari uw'isi singusaba ngo bakure mw'isi ariko ngo barinde wa mubi si ab'isi nkuko nanje ntari uw'isi ubeze mu kuri ijambo ryawe niryo kuri nk'uko wantumye mw'isi niko nanje nabatumye mw'isi iryo jambo muryumve kandi nanje niyeza ku bwabo kugira ngo nabo baba bejejwe muri wewe sinsabira aba gusa
ariko ndasabira n'abo bazonyizera kubw'ijambo ryaba, kugira ngo bose babe umwe, nk'uko wewe data uri muri jewe, nanje nkaba muri wewe, ngo nabo abe ariko baba muri twebwe, ngo isi yizere ko ari wewe wantumye. Nanje nabahaye ubwiza wampaye, ngo babe umwe nk'uko natwe turi umwe, jewe mbe muri bo nawe ube muri jewe, ngo bahingurwe babe umwe, kugira ngo isi imenye ko ari wewe wantumye, ko ari wowe wantumye, ukabakunda nk'uko wankunze. Data, abo wampaye ndagomba kwaho ndi nabo bahabana nanje, ngo barabe ubwiza bwanje wampaye, kuko wakunze itanguriro ry'isi ritarashirwaho. Amina. Aya majambo rero ni amajambo akomeye. Twavuze yuko turi mu gihe turindiye ukugaruka kwa Yesu. Aha rero dusobanuriwe neza igituma tukiri ngaha n'ico turiko turahakora. Ego, Yesu muri aya majambo yaravuze neza ko tutari ab'isi nk'uko na se nawe nyene atari uw'isi. Ntituri ab'isi kuko nawe nyene si uw'isi. Twebwe ntituri ab'isi. Aha twagiriwe ubuntu, none rero nukubimenya tuzogira ibitero, nukubimenya ko turi umwe. Abakristo twahamagariwe kuba umwe. Abakristo bari muri Amerika, abakristo bari muri Indonesia, abakristo bari muri Skandinavi canke aha mu Budagi, twizera Kristo tutegerejwe kuba umwe muri Kristo. Hari ibyago vyabaye kandi twese turabibona, ivy'amadini yadutse hirya no hino, ariko ico nico dusamaza. Ubu ibiganiro biriho bikunze kuboneka mu mpuz'amadini, ni ibiganiro bibwira abantu ngo tuje hamwe kugira ngo habe amahoro ku isi. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo nimwumva ngo amahoro amahoro, niho ivyo bihe, niho kugaruka kwa Yesu kuzoba kugiye kugaruka. Ntituri hamwe kuko kubera ko ari amahoro turondera. Yego amahoro arimwo mu bintu abakristo basabiwe kuremesha, hahigwa abaremesha amahoro hariya muri Matayo 5, ariko turi ihuriro ryacu ni Kristo. Rero igihe abantu begeranye bakagira umugwi munini barondera amahoro, bagakuramwo Yesu Kristo, kandi Yesu Kristo ariwe mahoro yacu, ariwe bukiriro bwacu, aho haba harimwo ikintu kitameze neza. Umwami Yesu ari mu kuza. Muri Matayo 4:17, igihe Yesu yatangura kwigisha, niryo jambo yahereyeko abwira abantu ati ni mwihane kuko ubwami bw'ijuru buri hafi. Uhera ubwo Yesu atangura kwigisha ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Igihe cyo kwihana ni iki? Imbere y'Imana, uganire n'Imana, itandukanye n'ibibi, kuko ntimukafate ingendo y'ab'isi kuko mutari ab'isi. Ego, aha hariho n'abigisha b'ibinyoma canke abazobahaririza bishimikije ibi bitabo nyene musoma. Aba bo muri Petero, tuvuge mu gitabo, mu ibaruwa Petero yandikiye
yanditse, yariko yandikira abizera yigisha muri ico gihe, kuko hageze ahantu abantu batangura kwibaza bamwe bati ngira ngo Yesu yaraje twebwe ntitwabimenya none twarasigaye, abandi nabo ati eka ntazi uzokwigeraza. Arababwira ati umwami Imana ntitebeje isezerano ryayo. Reka tubanze dusome munani kugira ngo bisobanuke neza. Ariko abo nkunda, iri rimwe mweho ntimuryiyobagize yuko ku mwami Imana umunsi umwe umeze nk'imyaka igihumbi, n'imyaka igihumbi imeze nk'umunsi umwe. Umwami Imana ntitebeje isezerano ryayo uko bamwe biyumvira kwiritevya, ariko yihanganira mwebwe, ntigomba ko hagira abahona, ariko igomba ko bose bihana. Iri jambo ryo kwihana rero abantu benshi ntibarishikako, ntibarishikira. Barakunda kuvuga ngo bakigisha ibindi ngo ivy'Imana ngo ijambo Yesu yavuze canke Imana yakuvuze ko ntirihera, ni ivy'ukuri. Bakavuga ibintu byinshi ibintu Imana yatwemereye, twebwe turi abatavumika ibi na biriya, ariko kenshi ubu butumwa bwo guhamagarira abantu kwihana burakenewe, kandi igihe cyo kubikora niki. Nshuti bene data, sinagomba kubarambira muri byinshi, kandi sindabagije ngo muri abanyabyaha, ariko umwe wese yisuzume amenye ko mu majambo Yesu yatubwiye ati ubwami bw'Imana, ubwami bw'ijuru buri hafi, mwihane. Ni mwihane. Igihe rero twamaze kumva yuko ikintu gisigaye ni kimwe, nuko Yesu agaruka, kandi nico kiri hafi, nico turariye kubona. None rero ko arico turaririye kubona, reka twebwe twame twiteguye kandi tugume ku kivi nk'uko yabiduhamagariye. Murakoze. Mwami Yesu, turagushimiye cyane kuri aya majambo meza uduhaye, uratwibukije kandi uduteye iteka, utwibukije amajambo meza yadushiramwo intege, kuko aya magume canke ibi bihe bigoye turimwo ntituzovyamamwo. Hagiye kugera igihe ko umwami Yesu azogaruka kutujana. None rero turagushimiye uhoraho, Mana yo mw'ijuru, turaje imbere yawe nyaguhora ku ngoma, utubabarire ibyaha byacu. Muhemu wawe atumurekere, kandi tubone twongere tumenye ko dutsinzwe n'iki canke na kiriya. Mana, ganira n'umwe wese muri ubu bwoko bwawe bukoraniye hano kuri uno munsi, kugira ngo umwe wese Yesu nagaruka azasange yiteguye. yemwe bita uti mugahushu usaraba turabwira turira yuko mubaza Yesu mpisemo guzwa no gushingwa gakiza sinzovayo. Yemwe sigihugu, yemwe abarezugingo, mukabugama izokorera mbega muzokura Mwinyunguki mpisemo guhoranizwa ubuzima mugakiza sindovayo. Yemwe
igihugu cyuzuye amatanuki ko ntimiranye vuba musubiye Egiputa uye mwami inkubi y'igihugu cy'Isiyoni ibyo mwita bananiza bishuke mwabizeye hisemo guhoranyizwa gushimwa mugakiza mugakiza sinzovayo amaraso kiza niyo dukizwa ngwino dusubiraneyo dushike ku musaraba bisemo guhoranyizwa no gushingwa mugakiza mugakiza sinzovayo. Imana idufashe. Amen, murakoze cyane umwami Yesu abahezagire. Ego nuko rero aha rero niho tugereje amiga y'uno munsi. Ego tukaba kandi tunezerewe no kuba twashoboye kuganira ku majambo y'Imana, ku vyihutirwa biriho. Umwami Yesu amaze kuduga mu ijuru, igisigaye yari yakivuze ko azorungika umwitsa, kandi umwitsa yaraje, nizo nkomezi intumwa zaronse. Ikindi cyari gisigaye ni uko intumwa zari zitegereje gukora icyo yazitumye, ni ukuvuga gukwira amahanga yose, kwigisha ubutumwa bwiza. Hanyuma 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 rero ibi bihe rero byarageze. Twagarutse ku ijambo Yesu yabwiye intumwa agitanguye kwigisha nyine, ati ubwami bw'ijuru buri hafi, mwihane. Natwe ubu turumva ubutumwa cyane, ariko ijambo ryo kwihana rikaboneka gake. None ariko umwe wese yirabe, kuko ntawuzi umunsi n'isaha, ariko igihe ni iki, kuko ibimenyetso byose biriko birakwira. Twama tubona kimwe ku kindi, hari ibimenyetso byinshi. Turagushimiye, turaguhaye icubahiro. Urakoze mwami rwa kagoroba keza wagendeye imitima yacu. Mwami, ni kuri urwo rutare nyene mwami, ni kuri wewe niho twifuza mwami, niho dushobora gukomerera. Ni kuri urwo rutare nyene mwami dukeneye, niho bw'ubuhungiro bwacu. Turaciye bugufi ishengero ryawe kuno mugoroba, turagusabye kugira ngo duhumurize, utwambike inkomezi ahantu hose twacise intege, ahantu hose twacise ivutu, uduhe inkomezi, udukure mu bwoba. Mwami, ishengero ryawe turagutakambiye kuno mugoroba, turagusabye kugira ngo wongere kandi kutwambika inkomezi aho hose tudashoboye mwami. Imitima yacu uyikoreko, turasabye mpemu yera abane natwe. Mwami Yesu Kristo, turaguhaye ikaze haba no mu mitwaro itandukanye abera twazanye imbere yawe. Mwami, ndakwinginze ngo urabe buri muntu umwe wese umushikire, ukore no ku miryango yacu, ukore no ku gihugu cacu.
udukore ko twese mwami ukoze. Mwami akira amashimwe yacu ku mugoroba, izina ryawe ryubahwe. Nta kindi twavuga atari ushingwa kuri urwo rutare, ubu n'ibihe bitazoshira, nibigera izina rya Kristo Yesu dushimwe. Amen. amen amen. Murakoze, murakoze. Umwami Yesu rero abahezagire. Ego tubaye rero muri uyu mwanya mwiza, dushima Imana ko yatugiriye neza ikatuganirira. Reka tuzosubira rero guteranira ngaha ubutaha. Amatangazo tuyashira hanyene kuri uru rubuga. Mwami Yesu abahezagire, umwe wese yaje ngaha, Imana imuhe umugisha, ibibaharure ko mu kugororoka. Naho utaha. Mwakoze.